Bakunzi bahori Kanani TV, numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo dukomeze kuvuga ubukuru bw'Imana yacu, dukomeze kuvuga urukundo rwayo, dukomeze kuvuga ineza yayo. Numva ntarambirwa, numva nuba amashimwe akiri menshi mu mutima wanje, numva nkwiye kubandanya gushingira intahe umuremyi w'ijuru n'isi. Rero imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana y'imbabazi n'imbaraga, rukundo rwanje, mahoro yanje, uri ivyirato vyanje Mana, uri umunezero wanje, uragakiza kanje, uri ubuhungiro bwacu, uri amahoro yakwizera n'abagukunda. Mwami Mana, ibinda bivuga neruye ko nabibonesheje amaso yanje. We ntuhemukira abakurondera, ntuhemukira abagukunda, ubahoraho bugufi uko bukeye nuko bwije. N'ubu nsubiye kukwiyambaza no muri kino kiganiro, ngiye kuganiriza bene data, savye kugira neza kwawe kumbako. Mwami Mana, igikundiro cawe n'igitinyiro cawe bimboneke ko ico mvuga cose mbugishwe nawe mpemu yera. Twaraguhawe uragahezagirwa, amavuta yawe ndayasavye, inzuzi zitembere ku bantu bose bazokumva rino jambo. Urakoze, icubahiro gikomeze kubica umwami wacu, mu izina ryawe ryera nsenze nizeye ko byumvise. Amen, amen. Rero ijambo numva ngomba kuganiriza umuntu ariko arakurikirana Hori Kanani TV, ni ijambo rivuga ngo isengesho Imana yumva kandi yishura kandi kanezerererwa, ni isengesho ry'umunyamutwaro. Haleluya. Umuntu agira umutwaro, ari ikintu agiye gusengera, ari umuntu, ari umuryango, ari igihugu, ari umva icyo ari cyo cyose uri kurasenga, igihe udafise umutwaro, igihe udafise agahinda ko mu mutima, igihe icyo kintu kitakubabaje, nta mpinduka n'imwe ishobora kuba. Kandi nagira ndakubwire ngo ntiwoshobora gusengera umuntu udakunda, ntiwoshobora gusengera umuntu udakunda Imana ngo yumve, kuko Imana yumva umutima. Imana yumva isengesho ryo mu mutima. Haleluya. Niryo rikora ku mutima w'Imana. Reka turabe umugabo witwa Nehemiya. Nehemiya n'umwigisha wanje. Nehemiya yabaye umwigisha wanje muri urugendo rw'agakiza. Yatumye numva ngira umutwaro w'igihugu, yatumye numva ngira umutwaro w'umuryango, yatumye yumva ngira umutwaro w'urugo, umuryango babaye, numva ndafise iyerekwa, numva ndafise umutwaro ugusengera n'utambariye. Naho ubutambariye nkabona umutwaro ufise ukora ku mutima wanje. Reka dusome rero muri Nehemiya igice ca mbere, duhere ku murongo wa 4 dushikane ku murongo w'11. Isengesho rya Nehemiya. Nuko maze kumva izo nkuru, ntanicara ngaho ndarira, mara iminsi mbabaye nisonzesha, sengera imbere y'Imana nyenijuru. Ndavuga nti, ndakwinginze ewe uhoraho, Mana nyenijuru, Mana nkuru uteye ubwoba, ukagumya isezerano n'imbabazi ugirira abagukunda, bakitondera ivyagezwe vyawe. None tega ugutwi kwawe wumvirize, tereza n'inyonga zawe witegereze, kugira ngo wumve gusenga kwanje, jewe umusavyi wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi ku murango no mwijoro. Ndakwingingira abasavyi bawe b'Abisirayeli, natura ivyaha twebwe Abisirayeli twagucumuyeko, mbere twebwe n'inzu ya data twaracumuye, eka twaragucumuyeko bikomeye. Ntitwitondeye ivyagezwe vyawe, ivyo washinze n'amabwirizwa yawe, ibyo wageze umusavyi wawe Mose. Niwibuke ijambo wabariye umusavyi wawe Mose uti, nimwampemukira nzobashwiragiriza mu mahanga, ariko nimwampindukirira mukitondera ivyagezwe vyanje mukabishitsa, naho abirukanywe bo muri mwebwe bazoba bariyo ijuru riherera, uti sinobura kubakurayo nkabegeranya nkabazana aha hantu nitoranirije ngo izina ryanje rihabe. None rero abo nibo basavyi bawe, kandi n'abantu bawe wacunguje ububasha bwawe bwinshi hamwe n'ukuboko kwawe kw'inkomezi. Bwirukiro ndakwinginze, tega ugutwi wumve gusenga kwanje, jewe umusavyi wawe, wumve no gusenga kw'abasavyi bawe bakunda kubaha
izina ryawe, untabare jewe umusavyi wawe, umpe kugira amahirwe uwo munsi no guhangazwa n'uwo muntu nsavye, kuko nari nsanzwe ndumukozi mpereza umwami ibinyobwa. Amen. Iri sengesho n'uyu mutima wa Nehemiya waranyigishije cyane. Hari igihe ubona ibintu biriko biraba tutotwa mu kibano, mu gihugu, mu ishengero, ndetse no mu muryango wawe muri rusangi, kenshi ukabifata ibisanzwe. Abantu benshi iyo atari ibintu umengo bikwerekeye wewe, kenshi ibintu tubona amenga ni ibintu bisanzwe. Ari naco gituma mubona hadakunda kuba impinduka, kuko dukunda kwirimita kubitwerekeye gusa. Ariko umutima wa Nehemiya wanyigishije kurenza amaso ivyanje, nkiga no kwitwararika ivy'abandi, nkumva bimbujije amahoro, nkumva Mana ndabireke gute nobireka kandi mbona hari biriko birapfa, nkumva mbega nokora iki kugira ngo mbone impinduka mu bankikuje. Niga kubisengera kubera Nehemiya. Nehemiya yagize umutima udasanzwe. Nehemiya umuravye muri rusangi asa nuko ataco yarabuze, kuko yari afise akazi keza, yari umu expatrié niko no bivuga, yakora ibwami, ahembwa neza, abayeho neza, nta ngorane ku giti ciwe nka Nehemiya yari afise. Ariko ngo amaze kumva amakuru y'iwabo, yumva amarushwa bafise, yumva ibyago byabaye, ngo marembo yarasenyutse, ibisagara byarahiye, abantu barabunamutse umutwe, nta mahoro, nta munezero, nta kuririmba, nta kuvugira Imana, ibintu byose byarapfuye. Nehemiya ngo arababara. Nehemiya ngo arababara, ngo agira agahinda mu mutima, ararira. Hama ngo amara iminsi, ntiyahejeje kurira gusa, ntiyahejeje kwihweza gusa. Kenshi abantu turabona ibibazo, tukanabivuga, tukanababara, mugabo tukirimitaho. Mugabo Nehemiya we yaciye akora iki? Yaciye aja imbere y'Imana, ayibaza ingene ashobora gutora inyishu z'ikibazo kiri mu gihugu ciwe. Aja imbere y'Imana, kuko Imana yo izi byose, Imana ishoboye byose. Nehemiya ngo aja imbere yayo, amara iminsi ariko araririra Imana, ariko arasenga ngo ijoro n'umurango. Haleluya. Mbega wewe yubonye ikibazo kitakwerekeye wewe ugifata gute, kijara gute? Mbega uvuga ngo ntibindaba. Nehemiya aravuga ati ikiteye igihugu canje kiba kinteye. Nehemiya aja ku mavi, agira iki? Arasenga. Hama Imana burya hari igihe ikenera umuntu, kandi iranabivuga ngo je ndakeneye umuntu umwe gusa aja mu kirengero, hama ibisigaye ndabikora. Mwibuke n'Abanyisirayeli kugira batabagwe, habonetse umuntu agira ishaka, habonetse umuntu agira umutwaro, umuntu witwa Mose. Mose araraba ati no, c'est pas normal. Ni gute ubwoko bwanje uriko buratotezwa kura, ni gute? No, ntibishoboka. Ngo afata umunyegiputa aramwica. Bukeye yagarutse ngo asanga n'Abanyisirayeli ko barajyana hagati yabo, ati mwebwe namwe ntimushobora no kwiyumvira, muriko murajyana hagati yanyu n'amarushwa mufitiye muri iki gihugu. Ati udate nanje ugira ungire nk'umwe waraye wisheje. Mose barahunze. Ibyo byose Imana yabikoze kugira ngo igire iki? Igende ibanze imwigishe, igende ibanze imukuremwo ubusivire bwose, imushire mu gisirikare, agira umutima nk'uw'intare, abone gukura ubwoko bw'Imana mu buja. Rero na Nehemiya urumva Imana yamwigijeyo, hama yumva amakuru, ntiyayigumizamwo, ayajana imbere y'Imana. Ati Imana nukuri ndihanye, twaraguhemukiye, twaracumuye. Avyishirako, yishira mu banyabyaha kandi atacaha yari afise. Asaba ikigongo Imana, hanyuma ngo Imana igira iki? Imutereza igikundiro. Umwami amuserutse imbere abona ati Nehemiya hari ikintu kitagenda. Habaye iki?
kutamerewe neza siko wahora, ati agahinda ufise urasa agahinda ko mu mutima. Bamubwiza ukuri ati nukabura gute, nukabura gute ko igisagara cacu cahiye, amarembo yarabomotse, iwacu nta kigenda, ndabuze amahoro. Ati none nokora iki? Umwami amuha uruhusha, amuha n'uburenganzira bwo guca ibiti. Hanyuma Nehemiya agira iki? Nehemiya aragenda arasana. Wewe uyu munsi uri gusana iki? Ibigukikuje ubona bisa bite? Mbega birakuraje ishinga? Mbega urabisengera? Umuntu ashobora kuzana impinduka kubimwegereye nuko agira umutwaro. Utaragira umutwaro nta kintu ushobora guhindura. Kuko hari ibintu bibona ukabona umenga ni ibintu bisanzwe, ntibigutera umutima mu bintu, bigutera intundu mu mutima. Ariko Nehemiya ntiyashoboye kwirengagiza. Hari abantu banezerwa n'ivyabo gusa, ibindi ngo ntibibaraba. Ariko umuntu yamenye Imana, umuntu akunda Imana, umuntu ashaka kugira icyo asize mu isi, gira umutwaro w'abandi, gira umutwaro w'ibitagenda. Haleluya, gira umutwaro. Mbega mvuga iki? Sinzi nico novuga, sinzi nico novuga. Urabona urashobora guca ku muntu amerewe nabi, ubona kandi ko ushobora kugira n'ico ukoze, muga kubera atamutwara umufitiye, atarukundo umufitiye, ukamwirengagiza. Kandi Imana ivuga ngo dufatane amaboko dushigikirane mu bitugora n'ibitunaniza byose. Nehemiya agira umutwaro. Uravye ibicantege ntivyabuze ko biza imbere yiwe, ariko Nehemiya kuko yari determined, yari afise umutwaro, akavuga ati jewe uko bimeze kose, ikibazo cose, ikiguzi cose gishoboka, kugira ngo igisagara, igihugu canje gisubire kubaho, ikiguzi cose ndagitanga. Haraje ba Tobiya, haraje ba Sanibalati, umva yugaye amatwi, aravuga ngo jewe ico nkora ni kimwe, ntarasanura ntibikunda. Rero abantu benshi batagira umutwaro, ibicantege bije bava mu bintu. Ariko umuntu ari determine, avuga ngo sinshobora guhagarara ntarashika kuco ngomba, nuko aba afise umutwaro muri we, afise determination muri we, akavuga ngo simpagarara. Haleluya. Iri jambo riko ndarivuga kubera iki? Toujours ni ryo gutera intege abantu, ni ryo kugutera intege, kukubwira ngo reka kurabira, reka kurabira ibintu, reka kubirabira. Senga Imana, rondera Imana, hamagara Imana, tabaza Imana. Imana ni Imana ihindura ibintu. Haleluya. Nehemiya kubwa determination n'umutwaro afise n'urukundo afise, gwari guzuye muri gukunda igihugu ciwe, igihugu catumye gitabagwa. Haleluya. Ijwi ry'Imana risubira kumvikana i Yerusalemu kuberaho, kandi bivuye ku muntu umwe. Rero iyerekwa ryawe, umutwaro ufise muri wewe, ushobora gufata n'abagukikuje, hama amateka yawe agahinduka, ndetse ugahindura n'ayabandi kubw'inyifato yawe. Rero ico nagomba kukubwira wowe uri kuranyumviriza uyu munsi, gira umutwaro mu kintu icyo ari cyo cyose kikuraza ishinga. Ubwira Imana ngo simba imbere yawe utampinduriye. Kandi Imana kubw'umutima ufise n'umutwaro ufise, Imana irashobora guhindura ibintu, kuko ibikeneye umuntu. Rero Imana yo mwijuru ibampezagirire. Mwami wanje, Mana yanje, uri mwiza kandi ugira neza. Nta muntu yaje afise umubabaro mu mutima ngo azi imbere yawe kandi ariko arondera inyungu z'abandi ngo atahe imbokoboko, kuko imisi yose wamukeneye ukoresha kugira ngo ucitse isezerano ryawe ku bana bawe. None ndasengeye abariko baranyumva, Mwami Imana, bari bidebamiye babona ku bintu ari uko nyene, ubashiremwe umutima wo guhaguruka no kwitwararika ibitagenda, kugira ngo bazane impinduka aho bari ndetse naho begereye hose. Mana, ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.